amadirisha agize inzu barayururukije niyo yaya mubona imiryango yigize inzu barururutsa amatwarete n'amadushe barabomagura ububati bwo mu nzu baramenaguye n'amasahani yose arononekara urumva aho bigeze turi mu kangaratete ubu rero turara muri kino gisaka nyene ukunyene tukiraramo ukunyene ntidushobora kuryama kuko urumva nta mahoro dufise turi ahantu nyene n'abana barara bicaye imibu abo bana urabona ko bamuze uruhere abana ubu ntibakiza ku ishure bamuze uruhere nta suku rikihari urumva ubwiherero tabwo isuku ntaryo urumva n'ibikoni byarururutse amababura basize bamenaguriye mu gikoni ntidufise ico turi bufate. Basaba ko umushikiranganji ajejwe ubutungane yobatabara kuko ngo kubwabo vyarananiranye. Aba rero bakaba ari bamwe mu bagize umuryango wo muri quartier ya Kajiji zone Kanyosha commune ya Muha mu gisagara ca Bujumbura. Aba rero ngo bafitanye amatati y'amatongo, aha rero ngo bakaba bariko bababomorera ko inzu kugira ngo bayivemwo ku nguvu. Ibi rero byose bikaba mu gihe hari gwete rw'umushikiranganji rubuza uwo ari we wese yoza kubomora iyo nzu canke kugira nabi kuko ngo imanza zikiri mu butungane. Reka rero twumvirize abegwa n'ayo matati kugira ngo babiganire vyinshi. Jewe nitwa Ntakirutimana Konsiri ambaye n'ahantu bita mu quartier ya Kajiji muri commune Muha Kanyosha. Hama rero uko ibintu bimeze ahantu tubaye tuhamaze imyaka 18. Aho hantu rero tubaye jewe twubakanye n'umugabo biciye mu mategeko. Umuhungu yari yarasohozwe na se wiwe. Aha hantu tubaye arahubaka inzu. Amaze kuhubaka inzu mu mwaka wa 2019 se wiwe yifuza kudandaza inzu tubamwo. Umuhungu wiwe ati ntundandariza inzu mbamo kandi waransohoye ndiyubakira inzu yiwanje. Abazezwe intwaro baho tubaye aribo ba chef de quartier. Ico gihe muri 2019 baramubwira databuko ari wende katubanera faheri ati kora agaciro k'inzu y'umuhungu wawe nimba washimye kudandaza iyo parcelle wisubije kuco wamugabiye. Hanyuma ico gihe databukwe acaravuga ati nimwagura inzu nimwagomba ko ndabaha agaciro nzobahana agaciro nivyo muzamwakoresheje mu nyuma vyose. Hanyuma rero twarabaye ngaha mu mwaka wa 2021 umugabo wanje azabona amakonvokasiyo amuhamagara avuye muri besere ngo niyitabe muri besere. Yitavye muri besere baca baramufunga bamuha ubuguzi bwa nyanzu tubamwo ngatasinye ngo baca bamufunga. Hanyuma umugabo wanje ntiyasinye aranka ko basinyira aravuga ati besere ntizejwe ivyingo n'imiryango. Buryo umugabo wanje yahevuye afungurwa amaze gufungurwa acarataha atashe yaciye abona konvokasiyo zimuhamagara muri sentare y'intango. Agiye kwitaba muri sentare y'intango barabumviriza baca baduha imisi 30 ngo tube twavuye muri iyo nzu. Umugabo wanje avuga ati sinokomogwa mwitongo kwa data ndi umwana mu bandi kandi nahubatse ntahihagiye nahubatse ari data hansohoze mu mwaka wa 2005. Bimaze kugera ngaho umugabo wanje ariwe Nkunzimana Eric acarungururiza urubanza mu Kinindo. Bigeze mu Kinindo baradutumye devi y'ivyo tuhafise mu vyo twaburanye byose ntibigeze baha agaciro inzu yacu. Hanyuma rero bacabemeza urubanza ngo rwaciwe na sentare ngo y'intango acarungururiza muri Cour supreme. Ageze muri Cour supreme umuperezida wa Cour supreme yarahamagaze databukwe ahamagaza n'umuhungu wari we Nkunzimana Eric kugira ngo abumvirize. Arabumviriza uwo muperezida wa Cour supreme asategeka uwo mutama n'umuhungu we ngo nibagende mu muryango kugira ngo barondera batezwe ntara aho hantu babizi babibatunganirize kugira ngo izo ntambara zihagarare kuko ari umuhungu nasi ataho boshirana. Hanyuma rero chef de quartier yaratelefone se w'umuhungu ari wende katubanira faheri aranga ntashobora ngo kwishana n'umuhungu wiwe ngakeneye ko bizoherera ngiyo mu butungane ngiyo yabizanye. Bigeze ngaho
itariki 5 z'ukwa mbere twagiye tubona sentare yije ngize kudusohora inzu irafata ivyo mu nzu vyose irasohora umwaka wose heza abana batiga ivyo mu nzu vyaramenaguritse nta bikoresho vyo mu nzu tugifise byose barasataguye ibitanda vy'abana ububati byose barasohora imfungurwa z'abana baramena ico gihe cyo mu kwa mbere umugabo wanze acayitura mu bushikiranganji bw'ubutungane yituye mu bushikiranganji bw'ubutungane umushikiranganji niwe yahevuye asohora itegeko yuko twugururirwa inzu barayitwugururira itariki 12 z'ukwezi kwa mbere tumaze kuyibamwe rero ayo mezi aheze yose mu kwezi k'umunani niho rero twagiye tubona sentare igaruka ngize gushira mu ngira imanza kandi mu kwa mbere bari baraje umushikiranganji akaba yababwiye ati iyo nzu niyugururwe uyo muryango wubemwo hanyuma rero izo tariki 16 sentare yije yazizaranye n'igipolisi baje bafise intumbero yo gusohora ibintu basavuga ngo ko vyanse ko babisohora uwo munsi ngo bazoza bisuganize neza ngo bongereze ngo inguvu hanyuma rero itariki 16 uku kwezi nyene kw'icenda niho sentare yongera kugaruka iragaruka ivyadutangaje yazizananye n'ubundi mugwi atari n'abapolisi ubundi mugwi ufise amanyundo ufise ibimito byo gusitura inzu hanyuma rero bamaze kuza basanga umugabo wanje yagiye mu bushikiranganzi bw'ubutungane aho hose baze kubikora mu bushikiranganzi bariko barababuza ati zo manza ntimusohoke muzishira mu ngiro kuko inzu zisanzwe zibamwe abantu ziragoye gushikirizwa hanyuma rero ico gipolisi gica kirafatikanya niyo sentare gifatikanya n'uwo mugwi bari baze bazanye w'imisore n'abagabo bafise amanyundo ubu rero inzo aho bigeze barayururukije amatwarete amadushe asha munzi ibintu byose baramenaguye turi mu kangaratete ntidufise iyo tuva niyo tuja ubu rero aho turi ahantu tutabona iyo turi ico turi bufate ubu rero aho bigeze ko umushikiranganji wenyene ari we yoshika ahantu dutuye akaba ari waza kwirabira ukuri aho kuri akabona inzu twebwe dufise akabona uwo mugabane uwo muvyeyi yari yaratanze akabona iyo placera ahantu iherereye akavyibonera ku maso ubu rero twebwe aho turi dusaba yuko umushikiranganji ahari yoshika ahantu tubaye kuko nta mutekano dufise tuba hanze turi ahantu kubugaragwa ntitwugara ntidufise dushe ntidufise twarete abana banje ntibariko baraza kwishure udufaranga twari mu nzu bagiye badusahuye cari igitero rero turasabye ko abajejwe ubushikiranganji bohashika kuko raporo twarayitanze abajejwe intwara aho tubaye barabizi umusitanteri wese twaramwituye arabizi ubu rero aho bigeze turindiye ko umushikiranganji adushikako kugira ngo abana bacu dutunganirizwe baze kwishure ubu ntibariko bariga turi ngaha ntitugira ico dufata n'ico turi bureke nuko rero ibintu byagenze abajejwe intwaro twarabibabwiye amakonvokasiyo dukwiye kwa ministre uyu ndeka tubanera fahiri yaranse kuyatora amaze kwanka kuyatora acahitana sentare ngo nize yimushikirize ku nguvu ize kumushikiriza rero abajejwe intwaro barabasubiza inyuma ati ntibikunda kuko murafise ubutumire buhamagaza ku mushikiranganji kubera iki mwanse kuza kubutora kandi musanzwe muzi yuko iyo nzari gwanye iyo bari gwanye mwe yankiriki kuza ku mushikiranganji kugira ngo nabaze abatatura ubu rero uzezwe intwaro ngaha mu quartier ari we chef de quartier Fredina ategereze ko umushikiranganji ari waza kugira ngo amenye ukuri yashitse kuri tere kuko abazezwe intwaro bose barabizi na musitanteri ubu arabizi ku telefone tumubajije Ferdina umukuru wa quartier ya Kajiji aya matati avuga ko ayazi kandi rero agahanura impande zose ko zokwitura ubutungane maze ngo zikazororera inyishu zihawe n'ubutungane hagati aho rero umukuru wa quartier ya Kajiji aranebagura inyifato y'abaje gusambura inzu mu gihe hari abayibamwo mbere bagizwe ahanini n'abana.